Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, na makuru yiri wavugwa mu bisata bitandukanye, akaba ari amakuru na cyane araza kwibanda mu gisata ca politiki, tukaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Mu gihe hamaze iminsi humvikana icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'uhagarariye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, biranuganurwa ko kuri uyu mugoroba hoba hari umugambi wateguwe na Prime Niyongabo ndetse afadikanyije cyangwa se afatanije na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ndetse bari no kuvuga ko baba bariko barifashisha na Godefroid Niyombare, ariko hakaba hari umugambi wateguwe wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca amaze iminsi cyangwa se amaze igihe ari mu mabanga y'ubushikiranganje ubwo yasubiriraga arenga iyo mu Bunyoni kuri ubu ngubu ariko arabarizwa mwibohero. Gervais Ndirakobuca rero kuva yagaceka mu mabanga yarabandanije aradodoberezwa, ndetse akanavuga ko nawe mu mabanga ataburenganzira afise bwo gufata ingingo, ariko bikanavuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari we ngo yaba yaramaze gufata ingingo yo gushaka gukomboza Gervais Ndirakobuca. Gervais Ndirakobuca mu minsi iheze harumvikanye icuka kitari ciza mu barongoye hagati yiwe n'umukuru w'igihugu, ariko na cyane bikavuga ko byaba bigirwamo uruhara n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Prime Niyongabo nawe rero kuri ubu ngubu yamaze kwifadikanya na Gervais Ndirakobuca ndetse na Niyombare. Kuri ubu rero biri kuvuga ko hoba hateguwe umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ubu ngubu uravye ubona ko ari mu yabiri, ni mu gihe wewe ariko arahwihwibikana ashaka guhindura zimwe mu ndongozi zo mu butegetsi bw'u Burundi, aho ariko arashira ko abari mwirage ryiwe, ari nako ndetse anakombora abari mwirage rya president ry'uwahoze ari president w'u Burundi Petero Nkurunziza. Amakuru rero aturuka mu begereye Prime Niyongabo ndetse na Gervais Ndirakobuca biriko biranuganurwa ko kuri ubu ngubu ngo boba bateguye igisirikare, ndetse ngo biranagaragara ko Prime Niyongabo ari we yashize imbere inguvu mu gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye, nkuko amakuru aturuka mu masoko yacu ngaho i Bujumbura abishikiriza. Prime Niyongabo rero ndetse na Godefroid Niyombare ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi uri uyu mugoroba rero bateguye umugambi wihuta cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Biri kunaganurwa ko ngo hoba hari amasezerano bamaze gusinyana hagati ya Gervais Ndirakobuca na Prime Niyongabo ndetse na Godefroid Niyombare, ariko ivyo byose bikaba bishimikiye ku gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe wewe iyo uravye ubona ko nubundi ivyiwe byamaze guhera, uretse ko nyene akirwanya. Biranavuga ko ndetse kuri ubu ngubu ariko arashaka no kuja mu mabanga, ariko arashaka kwitozana ko murantunga mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mwaka wa 2027, ariko iyo uravye ubona ko bitazomworohera bivanye nuko abanyagihugu babona ko ngo ivyo ariko arakorera abanyagihugu biteye agashavu. Naho iburungaho isekeza ryo kwegeranya umwimbu w'ibigori uhura n'ingorane z'abanyagihugu batawizeye. Kuwa 22 mukakaru y'umwaka, mu gihe igikorwa cyo kwegeranya ibigori kiriko kirabandanya, ikigo Anagesa rero Anagesa gikoresha kirafise ingorane z'uko abanyagihugu b'imatana ndetse na Bururi babandanya badatanga ivyo bigori, aho ndetse hakaba ari mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi.
mu burere bwa Mugamba ndetse n'Amatana, Bururi ndetse na Vyanda ni benshi banse ngo kuja kugurisha umwimbu wabo w'ibigori muri ico kigo ca leta. Imvo ngo nukuntu babwiwe bazorihwa. Intandaro yo kwanka ivyo bategekwa na leta ni ukugurisha kw'ideni. Anagesa isaba ko izogurisha ibigori ku mafaranga 1,700 ku kiro kimwe. Igiciro gusa ni ic'abadandaza bo muri ivyo bice bagura ko, ariko ngo kuriha birakaba bitandukanye. Abanyagihugu bahitamwo rero ngo kugurisha ku badandaza bisanzwe, ngo mbere no mu minsi y'ico no munsi y'ico giciro barabitanga ko, ariko ngo batagurishije kw'ideni. Hari n'abandi ndetse n'abandi barimyi bavuga ko ngo badashobora ngo gutanga ibigori vyabo kw'ideni nk'uko babitomora. Mu by'ukuri kubika umwimbu mu buryo ngo kama biracari mu mitima y'abantu muri ako karere. Muri buri rugo rwose ngo ibigega kama bituma umwimbu ubikwa neza nko kurindira ko ibindi ngo vyimburwa vyera. Uwo mugenzo kandi ngo wiyongereye ku muco wa leta wo kutariha neza, bigatuma ndetse umwimbu udatwarwa byoroshe muri Anagesa. Nubwo ngo habaye utu twigoro twishi, indongozi zisigurira abarimyi ikibazo ngo kiracahari kugira ngo hanyurwishwe abanyagihugu. Harakwiye rero ngo impinduka mu bijanye no kuriha ufatiye kuvyibonekeje ku rubuga nk'uko abanyagihugu bo ngaho bariko barabitomora. Naho Igitegaho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD watwaye amajwi yose atana rimwe isigarije abandi. Kuwa 2023 mu kakaro y'umwaka, amatora y'abakenguza amateka yabaye kuri uwo wa gatatu mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yarangiye n'intsinzi y'umugambwe CNDD-FDD, bigasigura ko uwo mugambwe uriko uriganzira bikomeye inzego z'igihugu, iyindi igasigara ku ruhande. Kubw'ibyavuye mu matora byegeranijwe n'amasoko muri ayo matora yabaye ku wa 2023 nyene, abakandida batandukanye b'aba CNDD-FDD boba bararonse amajwi 223 ku majwi 255, naho abandi baturuka mu yindi migambwe bo bakaba baratsinzwe. Itsinzi itagabanije yerekana ubwo abasesanguzi benshi ko ngo intwaro y'imigambwe myinshi iriko iravaho mu ntwaro yari yitwa ko yabayemwo imigambwe myinshi. Ibyabaye byakoze ku mugambwe Iprona, umugambwe waharaniye ukwikukira ku Burundi, aho rero waroswe ijwi ritarenga rimwe gusa ku bakandida b'uwo umugambwe nyene wa Iprona nk'uko bitomorwa na bamwe mu bari bitabiriye ayo matora. Ishami rya CNL ritavuga iryo shami rero rya CNL naryo ritavuga rumwe na Honorable Agathon naryo nyine ryatsinzwe amatora, aho bivuga ko naryo ryarose ijwi rimwe nk'uko bishikirizwa. Uwuza kwisonga ku ntonde za CNDD-FDD ni General Major de Police Generosa Ngendanganya, mu bakandida bari biyamamaje kuri ico kibanza. Abo kaba rero bavugwa ko begereye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ico twabibutsa nuko abakenguza amateka batorwa n'abahanuzi b'amakomine Igitega, abantu 225 bari bitizwe gutora. Amatora yategeka ko haboneka 2/3 mu ngunga ya mbere, ngo bibaye ngombwa kandi hakaba amatora agira gatatu, ariko ubwo buhinga ubu busa n'uburiko burerekeza CNDD-FDD ku kwiganza mu butegetsi. Ibyavuye mu matora y'Igitega biri mu rukurikirane
rwaganguye mu matora y'abahanuzi b'amakomine ndetse n'ay'abashinga amateka yabaye ku wa gatanu ruheshi y'umwaka yatsinzwe ahanini n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Muri ico gice rero amatora akorwa n'abo bahanuzi b'amakomine aca aboneka ko ari ugushira mu ngiro gusa ivy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wateguye. Umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi seni watangaje ko uzotangaza vyifata kibanza ibyavuye mu matora ku munsi wa kane wa 24 mukakaro uyu mwaka, ubwo ni kuri uyu munsi wa kane nyene ku igenekerezo rya 24 arebwo ibyavuye mu matora fata kibanza biraza gushirwa ahabona, ariko ngo biboneka ko utavuga rumwe n'ubutegetsi arimwo mu batowe muri iyo ntara nkuko abanyagihugu bo muri iyo ntara babitomora. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turashikiriza yo mw'iri joro. Reka tuye tuyasozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kubageza uko mu gatondo.